burya hari n'abaministre bikura sinzi ko we murabibona abaministre bashaka kwikura hajya roman ministeriel abaministre bo nyene barashaka kwikreya bose barabibinebwe kabona nta numwe agikora haza umuntu nk'ubu muri mwebwe muri ngaha umengana kagwi kagenda kumushikiranganje ngo mbe ukumva kunezerewe yuko warose ubushingamateka kujira uze gusinzira atacamira ari abantu bose bagwaye kuba bashingamateka ngo niho haryoshe uhembwa meshi kandi wiyicariye ntabashingamateka baheza amanda batavuze uno munsi dushake tubaze ubugene inama nshingamateka na sena bari hajye nta muntu ataravuga gushika ubu ataraki baraterera umushahara ni wawurose ntugumuhembwa ngo harageze vacances parlementaire wakoze iki ko ari wicaye uza wumva ujya nkuko tuguma tubivuga na serugo abimenye ko ari indongozi kuko utarongoye neza umuryango byose biba bipfuye kuko umwana wese azokura avuye mu muryango rero umwana avuga ururimi yose bakoreye mu muryango serugo adapanze meruko nyene hajya niyo ugiye mu bindi bihugu bakakubona bagacavangura umurundi bacamenya ingene Burundi bumeze narigeze kumva umunyamahanga yambwiye yuko abarundi bagiye muri mission baca bigira muri hotel bakiryamira ntibaje mu nama bacabona abarundi cyo bari rero umwe wese yumve ko ari indongozi ahari hose noneho dusoye mu ijambo ry'Imana nta muntu n'umwe yaremwe n'Imana atari indongozi kuko Imana yamuremye ngo agabe biri ku isi aho uhagaze hose uri indongozi kuko ni wewe ucugaba ibiri aho uhagaze nyene hari akajagari ucumenya kutari indongozi iyo turabivuga hari abantu bita sindabibazwa kuko ivyigwa bitangwe gutanga ubu itwabikuriyemo ego bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito none twemere tuvunike cyane twakwemera tukaba abagondwa ntitubi ntagondwa no munsi rero munsi mwiza nagira mpere ku kintu kimwe imbere yuko tuja mu by'uno munsi muri mwese muri ngaha hari umuntu atemera akantu gashasha hari umuntu adakunda gashasha nihagira umwe avuga ati sishaka gashasha n'uyu munsi ucuwanga kuko ni mushasha nta muntu atemera gashasha none kuko twanka kuja muri bishasha kubera iki dukunda gashasha mugacu tutemera kuja muri bishasha tangura aho nyene umwe wese yumvire nko wiyumvire ingene Burundi bwari bumeze mu myaka 20 iheze umunsi birasa wiyumvire wowe igihe wavuka ngere Burundi bwari bumeze birasa none rero dutangure kurema bishasha kugira biryohe tureme bishasha ndabona batari bake harabuze muri mwebwe umaze kuvuga ngo jewe ngo mushikiranganje bahakaza abandi ngo je nta kazama ngo je ngo ndicariye ngo nta mpakazi ngo mbona ngo atuma abandi harabuze umwe muri twebwe ngo nta mpakazi hariho ndavuga ngo je ngo mbona ngo ntacabwira havuga ngo sindi informe kandi uri ndongozi none ushaka niba uri mu bushikiranganje bw'ubudandaji ushaka uje mu bushikiranganje bw'uburimyi mugo ushaka ko mukuru ngo ari waza kukubwira
singira akazi rindiriye intumbero utonda kuri mendeva uri umukuru ubaye nome felicitation mbeko mutaravuga ngo condoléance uba nawe akuwe uca wishikana kuwuje none muravuga condoléance je maze gukugwa kenshi abantu bamaze gukugwa kenshi je ndimo kuko naciye ahantu henshi nama nakuwe mugabo narigeze gukugwa je sinabogojwe narakuwe baranyungurutsa kweri rega naha hatwicaranye ngaha burya ntihabuze ibindi bihugu batokwicarana gutya aha harimwo imigambwe yose iri mu Burundi aha harimwo amashengero ingaha hariho bidashoboka ico gihe rero duhejeje kuzunguruka hameze neza jewe n'imbere yuko nshikayo njayo nari nabwiye umukuru w'igihugu ko ndushe indongozi zimaze kuva ko zirusha n'izingaha oje ndarushe nduhurira ico kintu nibaza ko ari je maze kukivuga jenyine jewe narashitse mu Bushikiranganji ndakora n'ingufu zanje zose mfise gushikaho nduha ndamubwira nti ndagusavye unduhurire kuko nta kamaro ko gutonda mu biro utagiye ku kazi utagiye gukora jewe ubu ndatonda ndabwire kugira uzumenye ko warushe urashika ukabura uhera naho uhereza jewe narava mu biro nk'iyumvira ngaca niruka muri secretariat gutora document nashikayo ngaca mbura ico nari ngiye gukora ngaca nsubira inyuma shitse mu biro ngasubira kwibuka ico nari ngiye gukora nca ndumva ko ndushe cyaragira ndamubwira nta kamaro ko gutonda jewe ntaje gukora none ndagusaba ikintu kimwe hariho bibaza ko nk'ubu ndabivuga kubera atari hari ngo ambeshuze muga jewe ndabivuga n'Imana kizima ivyumva naragiye ndamubwira nti ndakubwije ukuri jewe ndarushe kuko ubu ndagenda simbona ico mfata n'ico ndeka nuva sinkiri itire kuko igihe yanshira mu mabanga naho naragiye iwe ndamubaza nti kubona wantoye mu bandi hariho ico nshakako simpave shira effort ahatariho ahubwo mbwira ico nshakako aba arico nkora ico yanyishu yambwiye ngo wowe uri umugabo muto ku buryo wewe guca ukora nico yaciye ambariye kandi ico ni cigwa nahakuye cahier de charge ubu yifise urasoma ibwirizwa shingiro urasoma yandi mateko yose muri sazu ucumenye ico ujejwe nawe yambwiye ngo uri umugabo muto kugira ngo umenye ico ukora cadagenda niwe rero nasubira inyuma rero nza kumubarira jewe ninasomye mu mategeko hariho ibintu bibiri hariho vice ministre niba udashaka kumpa vice ministre dukorana duhurira yarandavyara ho acaratwenga arinumira ntanyishuye cadagenda mukambandanya akazi none ko atari bwasubirize ca rero ngenda mu Kirundo ico gihe mazi iyo haba amaromanima ministeriel haraba n'ibihuha vyinshi burya hari n'abaministre bikura sinzi ko we murabibona abaministre bashaka kwikura hajya romanima ministeriel abaministre bo nyene barashaka kwikreya bose barabibinebwe kabona nta numwe agikora haza umuntu nk'ubu muri mwebwe muri ngaha umengana kagwi kagenda kumushikiranganji ngo mbe uri gukora iki ko akuwe ngo urazi we ko bamaze gukugwa agenda kuwundi urazi ko bamaze gukugwa ayo mushikiranganje ashatagwa kugira rumizero priza muzokumva batagwa kwidoga ngo cyane naramaze kugenda nkuko umenga ntantu watereye kontra umenga ni cibare c'abavyeyi hanyuma abo bantu bahejeje kuja mu baministre bose bacabinebwe nakuwe
kubera wa mupasitori yavuga ngo ni wa mpakazi afete barose akazi none kakazi barakanyatse mu nyuma abo bantu baca bagenda kubwira umukuru w'igihugu ngo rega ngo uraraba neza ngo abashikiranganji ntibagikora ngo abashikiranganji ntibakiri nibo bababwiye ko bagira bakugwe baca baricara ngo nakuwe mu kazi agaca agenda agaca abwira umukuru w'igihugu nawe ngo rega abashikiranganji ntibagikora ukaza wumva uwa mbere avuze abashikiranganji ntibagikora uwa kabiri aravuze uwa gatatu aravuze ugaca uja kuraba ugasanga nyene baricaye barahevye bose ngo ntaco ncera ariko biraryoshe ukugwa mu kazi uriko urakora hanyuma umukuru w'igihugu acaja gutohoza asanga bose bicaye cavuga ati bose barademisiyonye baragahevye ucugire iyindi nama ashikiranganje shasha ndavuga ashikiranganje benshi barikura ntaco ncera nakuwe nagize je rero ico gihe hariho igihuha nyene cyuko abashikiranganje bakuwe je barantelefona ndi mu Kirundo ngo mbe wewe uriko ukora iki hiyo kandi wamaze gukugwa cavuga ntabwo uzosubirira ratomboye kuko nzomuharo mizero prise kuri tere ariko raca ndishura ubwo nyene ntabwo uzosubirira ratomboye nzomuharo mizero prise kuri tere hanyuma rero harabaromani ba ministeriel ndatombora sinaba mwashikiranganje babandanije ari uciye avuga ngo waratomboye canke waramaramaye je naratomboye kuko yabwije ukuri aha ndiko ndabivuga uzobona General Goliath ndumusi azamubaza ati nivyo sivyo twari duhejeje neza iyo kampanye yo gusubiza abantu hamwe mu ntara ya Kirundo turaza turiko turataha dusubiye Bujumbura turara Ingozi kuri hotel Camugani n'ubu ndahibuka hanyuma haje turiko turafungura neza dutera inkuru turi abantu batatu duca tuva hasi dusezerana ko tugiye kuryama tuza tubona kuri televiziyo porte parole umukuru w'igihugu agiye kuri televiziyo tutereka tugende turavye nani ivyagera vuga duhagaze turiko turaraba aca aravuga inama shikiranganje shasha aravuga abashikiranganje Njoni wewe yarabandanije yarimwo jewe ntarimwo twari kumwe nca telefone chef de cabinet wanje yari eme cyanavugira nti ntegurira romizero prise nzomanuka nje gushikiriza ubusubirira nanje nari subiriwe n'abashikiranganje batatu nari mwumva ntari nikoreye kwere jewe nahe romizero prise abashikiranganje batatu nari nikoreye nari mfise ama projet de loi 26 nahejeje gukora tunganya nzomanuka nje gutanga romizero prise aho kuji Bujumbura nakase ngende wacu hajya mu Kibimba muhira nitegura ni waheza ucumbwira ce manuka ntange romizero prise nce nigira ico naciye saba umukuru w'igihugu ndagusavye ubanze umpe akaruhuko nduhuke numve komerewe neza cyane itari wacu amari mwebwe ninde yumvira iwabo ubu ninde ariko ari yumvira iyo yavutse jewe naciye nkatiri wacu gushikaje gutegura romizero prise hanyuma manuka agiye gutanga romizero prise ncasubira ndidugira hanyuma ndi muhira wagara niwe yari chef de cabinet civil nza numva arantelefone haheze nk'indwi cyangwa zibiri ngo nagira ndakubaza ngo be wewe ngo matrikire yawe ni zingahe waga ntugomba kumbaza iki wewe mubwire ko je nkeneye kubanza kuruhuka n'imiburi mare n'amezi 3 nduhutse ngo ya ngo siwe yantumye ngo nukugira ngo nk'igihe yombaza cyakambwira ikintu name ndagifise noya ntazo ndakubwira rero cumubwira ko atazuzi kugira bisibe iyo nomination isibe
mugabo acaradori arayironka niruhukiye nza numva bangize chef de cabinet militaire naje ndasubiye ku kazi ncambwira uwo nsubirira muri cabinet militaire iyo mpinyuza general Nahimana nta kinyoma ndiko ndavuga ndabwira nti none ni muri cabinet ko ndabizi ngene mukora hari ingingo ufata cabinet mu chef de cabinet w'umukuru w'igihugu nta ngingo nimwe afata nta ngingo nimwe afata uramugirira note umukuru w'igihugu ukamubwira ingene ubibona hanyuma niwe yimenyera ingingo afata ntirero nagenda gusaba ije ntabara umara indwi zibiri uri kurakora urabikora kuko yari umugenzi nti jewe mbanze nduhuke icambwira ngo nubundi ko ataho bashize ngo nta kibazo reka mbe ndakugumiriza General Nahimana muramubaza yarangumirije neza kugira mbanze nduhuke hanyuma habaye urubanza rwa mbere ati none aza kuja mu rubanza umukuru w'igihugu we utahari ndambwira chef de protocole nimubarire ko ntaramanuka ndagwaye kandi yabivuze uwo general Moyize atubwira ngo chef de cabinet militaire ngo si hari ngo aragwaye ayobegwa mbega yarase ca giti namuha no barukubuda hanyuma mu nyuma ndamanuka ndaja gukora nduhutse numva ko nduhutse mu mutwe ndatangura amabanga jewe chef de cabinet militaire nta mukuru w'igihugu yigeze ambwira ngo kora iki mugabo ndazi neza ko ntashobora kumara n'imiburiburi mu ndwi nararungika amanote abiri ya situation yose kugira ndamubwire hanyuma agira ingingo afata ku bintu bihari mu gihugu vy'ukuri vy'umutekano kandi je sinavuga ngo nciye ngo muri cabinet civil hariya narahamagara ubatwara BSPI nawe nyene yombere cyabona je kuko ibintu mvuga ndabivuga uko nyene nukuri ngafata nkagira note neza ngashira muri envelope sac ngaca ndamuhamagara kuko ibintu vy'umutekano nibanga rya komanda supreme na wewe ujejwe kumurabira ingene ibintu bimeze n'ivyokogwa ngaca ndamurungikira agaca ama feedback akandikako agaca asubira nawe akandungikira cyane twabona n'amaso mu yandi kari gake cyane kutubona n'amaso mu yandi kandi twarakominika kuko urumva ndamwandikira nawe akanyandikira aha nashatse kubabwira murumva ko je ntatonda kuri mendevre ngo mpintumbero ngo ndacarindiriye intumbero ngo jewe ngo ntibampa akazi uragafise muga kubera wamenye kumenga uri ku giti wararose igiti narakirondeye ico giti narinzi ko ari igiti gihagaze biti tubona ngo yarose igiti ncasanga ni Giswahili kiti intebe kwicara iki kugira ndabitore ko ari kiti ndazi ko vyaciye kure kiti kwicara icicaro muze mwumvirize bavuga ngo abanyepolitike baharanira ivyicaro baharanira kwicara ntibaharanira gukora baharanira kwicara ugize umugambwe uri kuharanira kwicara ukaje imbere y'abantu ngo je ndiko mparanira kwicara warose igiti warose icicaro none mwokora gute mu mutwe uzi ko agiye kwicara ukumva kunezerewe yuko warose ubushingamateka kugira uze gusinzira atacamira ari abantu bose bagwaye kuba bashingamateka ngo niho haryoshe uhembwa menshi kandi wiyicariye
ntabashingamateka baheza manda batavuze. Uno munsi dushake tubaze ubugeni inama nshingamateka na sena bari hajye, nta muntu ataravuga gushika ubu, ataraki baraterera. Umushahara ntiwawurose, ntugumuhembwa, ngo harageze vacances parlementaire. Wakoze iki ko ari wicaye? Ngo vacances uza wumva nazo ziranyarukaga basho, uza wumva ngo vacances parlementaire rataguye, bagaca bigira kwikorera ivyabo. Umushahara mwinshi kandi munini mwiza, wiyicari ukumva ufise umunezero, ugacuca mw'ibarabara ry'ibinogo, ibarabara rimwe ibinogo, ugasanga ikiraro kiji iwanyu kija mukaji iwanyu uja bukumwonga carabomotse, mugabo wewe ku mufuko uti kizima afise. Aho uraza abantu bagwanira ubushingamateka. Jewe bwa mbere niyumvira nibaranira kajya kantu kitwa ngo iminite. Sabye mwibwirizwa shingiro sanga umushingamateka arapfungwa abashe, nsanga araje imbere bucamanza, mugabo ari abantu bari bazi ko umushingamateka ataje imbere bucamanza. Yo zana dossier ubunyene, procureur general yandikira ikete ibiro vy'inama nshingamateka, akabasigurira tehe uyu uraba. Ubwo nyene acava ngo twara. Hariho ababibonye ubu batifuza kuba abashingamateka, bari bazi ngo uri umushingamateka ntufungwa ntuhanwa. Gari abantu bari bazi kubera igihugu niko cyakuze. Mugabo nta kintu kibabaje nko guhembwa. Ni wiyumvire, hari ahantu nkunda kuvuga kure paraporo ya Bujumbura. Mbavuze Bujumbura kuko abantu barakunda Bujumbura. Igituma muyikunda nuko amahera yose y'igihugu ariyo yariribwa. Ubu ko yaduze ndazi muzokunda ruguru naho. Yaduze kandi azoduga naho, mugabo baravyanka, muravyanka ndabizi. Ntimushaka aduga ngo kandi ariyo naje kurondera. Urabona wewe watowe ubu ko umushingamateka uvuka hajya mu Camazi, ni muri komine ya kera, ni komine ya Gisagara, n'ubu ni komine Gisagara mu Camazi. Wewe watoweyo wari nka directeur wa Ecofo hariya mu Camazi, ugaca ufata umugore n'abana twende Bujumbura, bose baciye abanyabujumbura. None uracara umushingamateka wa hariya muri Buhumuza canke umushingamateka w'i Bujumbura? Ni y'amaherari. Ntukira umushingamateka hariya mugamanda iheze ucugaruka, nta kuntu mwonyongera base ukongera ugaca ugenda muri permanence y'umugambwe. Raba ukuntu erega ikirato cahengamye. Urashobora guhembwa ry'amahera imyaka 5 mu mezi atarenga 2, ikirato ngo cahengamye. Abashingamateka muri ngaha mugira ingene wohembwa ry'amahera wicaye mu giti kusinzia. Business yawe hageze kwikorera business, ndafise umurima w'ibigori ngiye kubagara, ugaca ubwira umuntu ngo uramanikira ukuboko, aba yatumwe na 3. Wewe wibereye kwibagarira ibigori vyawe, ugaca uvuga ngo uramanikira ukuboko, mugabo manda iheze ugaca uvuga uti ndashonje. Abo muri yara bari ngaha, abantu ba mbere bamerewe neza barutana umukuru w'igihugu inshuro zirenga 5 n'abashingamateka bo muri yara. Mugabo manda iheze baratubwoko. Birababaje. Ngiyo indero Uburundi bwarose, ngizo incabwenge, ico twita ngo education, indero. Ngizo indero dufise muri imitwe yacu twebwe indongozi. Kurya gusa wicaye. Igihe mu ndwi iheze hariho abarundi nashimiye cyane bicaye barandika igitabo ciza cyane, bati Uburundi buriko buratambuka, atari Uburundi bwicaye, atari Uburundi buhagaze. Murabakunze.
ega ndiko ndabarogora kugira mumenye basa karoge mufise mu mitwe yanyu ngo wize ucukira ucumukire ninde yakubwiye ko udakoze ubumukire udakoze urabumukire umukire w'amajahehe ngo l'éducation c'est la base du développement kuba tarozwe l'éducation c'est la base du développement mugabo twebwe twarozwe ce n'est pas la base du développement plus tu étudies plus ubikijuju mwacha mubaza ngo hawo bidemontera wewe yo bidogiteri biri ngaho imbere yanje urazikene bingana dogiteri asosi ngirira noti imwe jewe uyikompoze uyinzanire ndabe uri dogiteri sha bibishure hariho abinyandikiye nyene acaranyandikira wewe en personne ngo urabe neza ngo l'éducation c'est la base du développement none gashaka ofisi ibintu vyize vyishi ko ntabona iryo terambere narondeye umudogiteri nkura kwiterambere ninaramubuze ahubwo mu Burundi l'éducation c'est la base du sous-développement kwigutirisha gusa memoire yandikwa n'abagabo bane memoire abagabo bane je navuze nti ishoka ikibonobono urabona uri kuricira ikibonobono abagabo bane bagakoranira ku kibonobono ngo ca hirya ngo ce hino ngo twicire ikibonobono memoire hajya ni mu maramara gukoranira memoire muri abagabo bangahe jewe igihe nariko nagira memoire hariho aje kusaba ngo nta kuntu ngo twoja hamwe ngo tugire memoire nte uvuze ngo ishoka zibiri ku kibonobono ngo ca hirya ce hino twicira ikibonobono kwe nindakubwire ntinabiguhunduye swat ni uzoyikora je nanje mu finance ni woba waje kundondera kugira mu finance nawe ubo mwanditse cyanye jewe mu mwanditse wo mu finance ntimugana havuga ngo hari memoire yandikwa n'abantu babiri ntihagira uzobesha memoire yandikwa n'umuntu umwe uwundi nimperekeza hajye hari imperekeza azana amahera gusa none mbwira unaniwe kwandika memoire wokora iki mbwira ingene wogirira note umukuru w'igihugu cyari umuntu yigeze kumbwira ati ndakwibira akabanga ati bajya bose uri kurakoresha ati niba ushaka kumenya ati nguha akaroro k'umuntu umwe gusa aturagirisha inama ucuvuga ngo ni ufata konterandi kandi ndaguhaye isaha uyimpaye incapable nibajya rero iyo batonze kuri mendevre kuko ntazi cakora mugafise ibishure bigera hariya none mbwira tumeze uko Uburundi buzotera imbere gute hari ikintu nakunze utangiye umugambi yuko umunwa wose uronka icyo ufungura narigiriye rero muri babandi bahora bitwa nyarucare kuko bajya mwicaranye kabisa utaha ufise akanyamuneza ufise na morale abo bitwa ko batagira amashuri bamwe bitwaje ba nyarucare n'abakozi barakora hamwe usigara uvuga uti ego ndabonye baraguha ivyiyumviro je narababwiye tiga tuvuga leadership un vrai leader hariho umuleader yitwa Gatabazi wo mu Kirundo Gatabazi c'est un leader muga nta mashuri 10 afise c'est un leader Gatabazi arakugirira recherche agronomique dufise des docteurs ingénieurs ngaha arutipete mu mutwe ararusha docteur ingénieur agronomique uwo Gatabazi je niwanyigisha ndavuga niyo bafise nk'umudocteur umwe yomera nk'uko Burundi bwotera imbere kandi araduha amategeko akaduha impanuro ikigira uku niwe yanyigishije igene barimo imyungu
ingene umenya umwungu imbuto izovamwo izokwama. Aravuga ati banza uhambe umwungu, haheze amezi 3 ugasanga waraboze nta mbuto irimwo, ujya uzosaga ukomeye ni uri mwimbuto. Ati umwungu utera mu 8 imvura itasura isanga uruyuzi rwataye kuranda. Akanyigisha hajya muza muravuga ngo mbe yize amashuri ayahe, ngo mbe n'umurimyi. Ndiga jewe aha ngaha muri mwebwe mwize ibishuri byinshi narahejeje naraminuje mfise ijya diplome yanyu je birambabaza kuyita impamya bushobozi. Gavuga uti ningaragaza bumenyi, reka kuyita impamya bushobozi kuko ntacu ushoboye, ugishoboye gikore mbone. Burya bwe muza kurondera ivyigwa vyinshi cyane nizi ntaye nizozo. Jewe nari ndembejwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yambaza ikibazo n'imiburiburi rimwe mu minsi 3 ngo mbwira ingene abasoda barara muri koridoro muri hôpital militaire yiwabo. Akama kimbaza ico kibazo gaca ndagishira umushikiranganji. Mushikiranganje mbwira ingene hôpital militaire hôpital y'abasoda barara muri koridoro ari hôpital yabo. Kubera uburuhe bw'umushikiranganje nawe nyene yombera icabona, yaratevye ambwira ngo sawa, ngo ko ari ivyo rero ngo ngira nje gusaba umukuru w'igihugu ngo we president wa conseil d'administration nawe uheze icishura ico kibazo. No ya no, jewe nkubwiye ivyo umukuru w'igihugu yambajije nawe uvyishure. Abashikiranganji babazwa n'ibibazo, barakunda kuba abashikiranganji mugahageze ikibazo baranga ikibazo. Abashikiranganji baranga ikibazo. Abarundi babita abakozi bakomeye cyane muga bashitse mu gihugu cyabo kwa heri. Burya nico cyatumye nja muri Bibiliya gusoma. Kubera iki umurundi ashitse hanze ari we wa mbere w'umukozi, ari we wa mbere w'incabwenge, muga ashitse mu gihugu ciwe niwe wa mbere w'ikijuju. Kubera iki? Niwe wa mbere w'ikinebwe, niwe wa mbere w'ikijuju. Aho ubaho ku buntu. Kubaho ku buntu naco kiri mu byaturotse. Twararima tukarima ngashora imbegete y'ibijumbu ikagendera mvunagura agiye ku isoko, bagaca bampa amahera 5 atagura n'ikaramu ryafengwa. Abakire azobiga 7, jewe nagiye narabirimye ndavyikorera ndabijana niko kugemura. Abakire bari bazi ko ari kurya abatoyi. Umusi bamwe mwahora mwita abanyarucari bacu ubwenge akavuga ati naje ndiko ndarima ngira business, uburimye ni business naje ndashora. So musi abakire baci bavuga la vie chère, kare mwabijya ku buntu amahera yose aherera mu kabare mu nzoga. Kandi ntimuvuye ngo ndababeshe vision yanyu. Vision muzaga nzoshika kuri kijya giti ryari, c'est ça la vision yiwanyu mufise abiyize bose. Nzoshika kuri kijya giti ryari. Ça c'est pas une vision. Ushaka kugira vision vuga uti mbega jewe naremewe iki kuri iyi si. Jewe ndi ngaha ukavuga uti kubera iki ntari ingurube, kubera iki Imana yandemye n'umuntu ntindeme ndi inka. Ukavuga kere ma mission vision. None Imana mbwira icyo ushaka ko kugira agiye kubwira umukuru w'igihugu kubona unoma muri aba bantu bose ukangira ministre de l'intérieur, mbwira icyo ushaka ko kugira ngo sinze nkore ibitajanye n'ishaka ryawe. Umwana w'umuntu acavuga ati uri umugabo nawe we ntubuze ivyo wokora, ntuyobe ivyo ukora. Imana kuko utayibaza uti mbega mana banza wera bigihagarara ufise. Jewe kubona je ndi docteur, abandi n'abarisasiye, abandi n'abadesisi, abandi ntibigeze baja no kwishure. Kubera iki jewe wampaye inzira mbe docteur, nshaka kumenya ni giki iri shure
wanyemereye ko ba dogitere kubera iki ubwiye Imana ikubwira iti wewe ndagushaka kwiki niho uzobona Imana ikwigisha ntubimenye kuri kuriga mugabo urumva ntikwigisha wagiye kwa shetani n'iki kwigisha shetani rero nimbi ntizokwigisha ibiteza imbere abantu naho we wabaye dogitere kugira uwundi ukaba dogitere muri ibi uwundi abe dogitere muri ibi uwundi dogitere muri ibi kugira ngo wewe uzane hajya uwundi azane hajya Imana yo irabizi igituma none wewe iyo doktora yawe twohurira mwibarabara jewe umwene gihugu nkakubaza mbwira we wize ku mahera yanje ajya amahera yari gushobora kubaka ibarabara nigiramwo atacamira ajya amahera yari kubaka kiya kiraro none wewe kugira ube docteur ajya amahera yanje nyereka naguhereye iki ahamuye n'umwene gihugu akakubaza wo mwishura kuko ntuzi igituma waremwe uri umuntu ntuzi igituma warose ayo mahirwe yo kuba docteur ntuzi igituma warose amahirwe yo kuba engineer ntavyuzi birondere